Bakunzi b'ikiganiro Kukivi ndabaramukije. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 31 Gitugutu uyu mwaka w'2017 umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Pierre Nkurunziza yaratanguje icese imabayi mu ntara ya Cibitoke ibikorwa byo gucukura ubutare bw'inzahabu n'ubundi butare bigendana hakoreshejwe ubuhinga bwa kijambere ivyo bita exploitation industrielle mu rurimi rw'igifaransa. Icukurwa rigiye gukorwa n'ishiramwe Tanganyika Mining Burundi. Turaja kubayagira kandi no kubindi bikorwa bitandukanye nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaranguriye muri yo ntara ya Cibitoke hamwe rero no mu ntara za Kayanza, Ngozi na Kirundo. Muri yo ndwi twaraye dusozereye nko kugurura icese inyubakwa zitandukanye zubatswe mu ntumbero y'ihimbazwa ry'imyaka 55 irangiye igihugu cacu c'u Burundi cikukiye. Ku munsi wa kabiri rero igenekerezo rya 31 Gitugutu umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Pierre Nkurunziza yaragendeye intara ya Cibitoke aho yatanguje icese muri komine ya Mabayi ibikorwa byo gucukura ubutare bw'inzahabu n'ubundi butare bijanye. Ibikorwa bigiye gukorwa n'ishiramwe ryitwa Tanganyika Mining Burundi. Umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu n'ubutare n'agataka Komemanirakiza akaba yamenyesheje ko ubushakashatsi bwakozwe kuri kilometero kwadarato zirenga 500 ngo bwerekana ko muri ako karere gusa ka Cimba hazocukurwa amatoni arenga 18 y'inzahabu, amatoni 36,000 y'ubutare bw'umujumbu bita cuivre mu gifaransa, ubutare bw'ifeza aribwo bita argent bungana n'itoni 16. Ubwo butare rero ngo buzokwimbwa mu kiringo c'imyaka 25, ikiringo ariko gishobora kongerezwa. Leta y'u Burundi rero ngo ikaba yashize umutahe mu ishiramwe Tanganyika Gold, ari naho iryo shiramwe ryaciye ryitwa Tanganyika Mining Burundi. Uwaserukiye ishiramwe Tanganyika Gold akaba yavuze ko naho ivyo bikorwa byo gucukura ubwo butare bizokogwa n'amamashini ngo bazoha kandi nakazi abakozi benshi bo muri ako karere, eka mbere ngo nibikorwa byo gutunganya ubwo butare bizobera ngaho nyene imbere yo gushora inzahabu nyezina mu makungu. Ikindi ngo nuko iryo shiramwe rizorangurira ngaho muri komine ya Mabayi n'ibindi bikorwa vy'iterambere nko kubaka amabarabara, amashure n'ibindi ngo rinatange ku mwaka ikori muri komine. Tugira amahoro! Tugira amahoro! Tugira amahoro! Sanga ubumwe ibikorwa iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu Burundi no mu ntara nkunda cyane ya Cibitoke na komine Mabayi. Mwijambo yashikirije isinzi ry'abantu bari baje muri ivyo birori vyo gutanguza igikorwa co gucukura ubwo butare nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yavuze ko ari iteka ku gihugu cose c'u Burundi kuko ngo ubwo butare ari ubw'abarundi bose Imana yabahaye kugira ngo icukurwa ryabwo rizosahirize ubutunzi bw'igihugu. Ni iteka rero ku gihugu cacu c'u Burundi na cyane cyane iteka ridasanzwe nga ku ntara ya Cibitoke, bidasanzwe muri komine ya Mabayi. Ikomine Imana iteye iteka mu mateka y'igihugu cacu Burundi, kwibaye imfura mu zindi komine zose kubijanye no gutanguza gucukura ubutare budasanzwe bw'inzahabu mu gihugu cacu Burundi. Kubw'ivyo rero abanyamabayi dukomera amashi Imana yacu. Nakiro gikorwa Imana ikoze no munsi ikaba yanteye iteka jewe no munsi kugira ndagitanguze. Hari impamvu, hari benshi batwitangiye imbere batatiye iryo teka, naje niteka
ntewe n'Imana n'umunsi kwaje gutanguza igikorwa c'umugisha ku gihugu ndetse no kwisi yose. Kubw'ivyo naje mumfashe dukora ubwatsi Imana yacu kuko intiteka. Ubutare dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi nitunga Imana yaduhaye kugira ngo icukurwa ryabwo risahirize igihugu cyacu cy'u Burundi mu kuzamura ubutunzi bw'igihugu cyacu, ariko kandi bigakorwa hisunzwe amategeko na cyane cyane yajanye no kubahiriza ibidukikije n'ubuzima bw'abene gihugu. Ni muri iyo ntumbero rero hariho ibwirizwa twashizeho mu mwaka wa 2013 rishinga amategeko agenga ubutare mu Burundi. Iryo naryo ryaje risubira ryari ryarataye igihe ryo mu mwaka wa 1976 ritarikije n'ibihe tugezemwo. Twisunze rero iryo bwirizwa ryo ryatumye rero ishira hamwe Tanganyika Gold rikoye ubushakashatsi hano byagize ivyigwa n'ubushakashatsi mu butare bw'izahabu mu karere ka Cimba, byahavuye bigirana amasezerano na leta y'u Burundi mu mwaka nyene muri Nyakanga mwaka 2017, maze hacahavuka ishira hamwe rihuza leta y'u Burundi n'iryo shira hamwe Tanganyika Gold, dushinga ishira hamwe turiko twese ryitwa Tanganyika Mining Burundi. Muri iryo shira hamwe rero leta y'u Burundi ikaba ifisemo ibice 15% muri iryo shira hamwe rishasha rijya gucukura ubutare bw'izahabu n'ubundi butare bijanye hakoreshejwe uburyo buhanitswe. Utuye kubikora mu buryo buhanitse cyane uzotuma umwimbu ugaragara, kuko bambwiye neza yuko burya buhinga mwakoresha mwebwe inzaho mwaronka ntirenga ibice 40%, yindi 60% yose isigara mu ivu. Ariko ubuhinga tugiye kudukoresha uzotuma inzahabu yose hafi ibice 95% yose tuyikumakuma kugira ngo tuyegeranye iteze imbere igihugu cyacu Burundi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu kandi akaba yavuze ko ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi hagiye gushigwaho amashure ajanye no gucukura ubutare. Twagomba kuremesha cyane cyane barasanzwe bakora mu gisata c'ubutare. Mu byo dusaba irishira hamwe kira none dusanzwe tunarimwo nuko zo kubakwa ishure ryisumbuye ryo kwigisha ubuhinga bwo gucukura ubutare, kuko igihugu cyacu cy'u Burundi mu bihugu Imana yaheza ubutare bwinshi Uburundi burimwo, naho abakoroni baratwigisha yuko Uburundi bukenye atari kimwe dufise. Turatunze kandi kuri n'umunsi abarundi mutambuke mushikana kuko turatunze itunga Imana yaduhaye. Hamwe kandi uruhara rwo gucukura ubutare mu kiringo c'imyaka itari miki. Wafashe ijambo bwa mbere yavuze yuko hisunze amategeko y'igihugu cyacu Burundi baronka uruhusha rwo gucukura ubutare imyaka 25. Ubwo ruhusha rwa mbere bararonse, mugabo maze kwegera ujya mukuru ajeje kugira ubushakashatsi bambwiye yuko ari agace gatonya bamaze gukora bakibanda kugira ubushakashatsi ko n'umushikiranganje bivuze, bakabambwiye yuko uko namubari yambwiye nawaje mu gutwa ati wewe ubona none ko sanzwe zubiro n'ibindi ubona bura butari buzocukurwa imyaka nyingahe. Yambwiye ati niba mikenya imyaka 50. Murumva rero imbere ni heza cyane. Abanyamabaye muri ngaha ndetse n'abandi baruri bari muri ngaha muce mukorana muntu kataha imbere ni heza. Turakeje rero bwa mbere ishira hamwe Tanganyika Gold kubwira n'ubukerebutsi byakoranye ibikorwa by'ubushakashatsi byarishikanye mu gutora mu mwanya muto ubutare nkuko mwabyumvise mu ntangamarara ayicimba. Mwumvise ibyo yavuze, hatowe kwazoba hariho ubutare bashobora gushika bw'inzahabu bushika itoni 14.
ariko bambuye ngo ni bushakashatsi amaze gukora ngaha mu icungara gatonya bamaze gutora izindi toni 17 murumva ko tugiye gushika 30 na zingahe mugara acabandanya ubutare bw'ifeza mwumvise ari argent bushika gacimba babonye batoye bushika itoni 15 zirenga gatoya ariko kandi bambwiye yuko ngabo mishunga ramaze imisi bakora bamaze kuduga gushika kuzirenga itoni 30 na zingahe bamaze gutora bw'ifeza hanyuma ku itoni bamaze gutora ngayicimba z'umujumu ariyo kwivre batoye ibushika itoni 36 ariko bambwiye yuko no ngabo micunga ramaze kubundi bushakashatsi ahegereye bamaze gushira hamwe bamaze gutora itoni zirenga ibihumbi 50 kamusamuzi muzi neza yuko umujumbu bakunda kukuramwo za nsinga zitwara amatara ahanini zimwe zaba zitwara amafaranga bishyira agaciro mu minsi iri imbere natwe tuzikora ngaho Burundi tuzishore turonka amafaranga agaciro n'abanyacibitoke bacizironka ku giciro giciriritse hagati giciriritse cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yasavye kandi ayandi mashirahamwe ariko arakora ubushakashatsi ahandi ko bosozera vuba kugira ngo bahabwe urusha rwo gucukura ubwo butare. Turashima kandi rero ko niryo shirahamwe Tanganyika Gold ryakoze ritizeganya kugira ngo basozere ibikorwa batanguye. Turabashimiye cyane kuko tugiye kurage twabereye uruhusha mu mwaka 2013 murazi ko kwera kijya gihe hari ataye kuvuga amajambo menshi cyane y'iterabwoba ariko turabashimiye cyane yuko babandanije ndetse no mwaka 2014 hari abajambuje ngaha anye ngo batere bibatakuwa amazi babaye intwari bagumanye n'abanyacibitoke b'intwari babandanye bagira ubushakashatsi no mwaka 2015 16 koze kino gihe ni bakenya muri bo twatwaye uruhusha kugira ubushakashatsi babandanije kubw'ivyo rero tubakomera amashi nabo n'intwari. Twagomba kandi dutere akamo n'andi mashira hamwe twahaye uruhusha kugira ubushakashatsi bw'ubundi butare harabaza aramaze guheza aha twovuga ubushakashatsi bwakozwe mu ntara ya Rutana muri Musongati ho batoye ubutare bwinshi bwa nikeli mugabo basanze bwinshi buri kumwe nabwo cyane gusumba ubundi n'ubutare bwitwa fer ikazotuma rero turonka ubutare bwinshi cyane bwa fer buzotuma turonka ivyuma bitari bike byahora bigugwa hanze maze tukabona yuko misi iri imbere kujya twavuze ko ari heza ko bwiganza cemera kuri ku Burundi yuko ubwo butare ari bwinshi cyane barahejeje ubushakashatsi tugasaba yuko ubushikiranganje bujeje ubutare n'agataka bonyarutse bikenewe byose kugira ngo nabo nyine misi iri imbere baze batangura ico gikorwa kuko abarundi barakeneye kubona ikiganza c'Imana kibakorako. Hari n'ubundi rero butare twatanze abo bagize ubushakashatsi hariya muri Musongati muri Rutana bagize n'ubushakashatsi hano hitwa muri Waga na Nyabikere kubyo nabo nyene batoye ubutare butari buke bujanye na nikele hamwe n'ubundi butare buri kumwe na cyane cyane nyene fer n'ubundi butare bwinshi na za kwivre zirimwo murumva ko kwivre itari ngaha gusa barayitoye na hariya muri Rutana barayitora na hariya za Gitega nawo za Karusi ifatanije no ngaha mu cibitoke izo hari nyinshi cyane murumva yuko imbere ari heza dufite impamvu yo kubivuga. Hari abandi twaye rero abo bose barahejeje ubushakashatsi tuko turaraba reko butangura nabo nyene ibikorwa tukivuza yuko umwaka uza cyo kimwe n'abandi twahaye ubushakashatsi kugira ngo ubushakashatsi bwo gusozera mu ntara ya Ngozi na Kirundo hariya muri Ntega Marangara yuko nabo nyene bosozera kugira ngo nabo baronke uruhusha gutangura gucukura ubutare. Tukivuza yuko rero mu mwaka uza bitarenze mu kwezi kwa gatandatu abari mu bushikiranganje ujejwe ubutare n'agataka mwokora ijoro n'umurango kugira ngo nabo nyene batangure gucukura ubutare maze Burundi bwogorore gusumba ubwo tugeze no munsi. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu ati ubutare n'ubw'abarundi ati n'inyungu yabwo ni y'abarundi ari naco gituma nkuko ibwirizwa rigenga gucukura ubutare iri bivuga iryo cukurwa ritegerezwa guherekezwa n'iterambere ku bene gihugu. Yabasavye ariko gushishikara kugira urunani rw'intamenwa mu kwirinda ico cyose coza gihungabanya amahoro n'umutekano. Ubutare n'ubw'abarundi n'inyungu yabwo ni y'abarundi
ariko tuzosangira nabo turiko turakorana ico gikorwa. Bisigura neza ko tugiye gucukura ubutare bw'u Burundi twubahana. Kwibwirizwa rigenga gucukura ubutare tubasha kumenyesha abene gihugu ngaha mu ntara ya Cibitoke. Ndetse no mu zindi ntara mu minsi iri imbere tuzotanguza ibikorwa byo gucukura ubutare kugira ngo mumenye yuko iyo mugize ibakwe mu karonka ubutare hariho ibakwe muhabwe n'amategeko yo kuronka iterambere gusumba ahandi. Kubw'ivyo rero iryo tegeko iryo bwirizwa muje kurisoma neza dore ku bashinga amateka n'izindi mvugira z'incabwenge ngaha muri somo muri tahure ivyo muhabwa uburenganzira n'iryo bwirizwa mu birondere kuri no munsi kuko ni byinshi. Babivuze kubaka amashure, amavuriro, ibibuga by'inkino, uburaro bwiza, amazi meza, amabarabara n'ibindi yose nibyo bwirizwa byanditswe muri Rwanyi. Aho rero murahejeje kuko hari byije muramusaba bivuye mu nzira. Dukomera abashimana yacu. Abene gihugu bo ngaha mu ntara ya Cibitoke na cyane cyane mabayi turabashimiye cyane. Hamwe n'abene n'abari mu ntwaro tutibaye n'abajeje umutekano yuko mwakoze ijoro murango kugira ngo mukore musenyera ku mugozi umwe muje umutima n'inama kuko kiro gikorwa tukiranguke neza twe tuze ko no munsi tuje gutanguza icese gucukura no butare. Iyo ni intambwe ya mbere rero. Ubu rero harageze yuko ujya mwete ajya amahoro n'umutekano mwabumbatiye. Murazi ko bashatse kuza kutwononera mwarabankiye. Ubu rero mu bindi rero bigiye gutuma murushiriza kugira umutekano, kubumbatira umutekano n'amahoro. Ni kino gikorwa tujye gutanguza. Kuko mwihenze na gatonya akagira abantu batwinjirana bakatuvurugira bitoca bihagarara. Nibize bibe ngana umunsi numwe ngamo nta Cibitoke. Aho Imana iruguruye. Itara riratse ngamo nta Cibitoke. Umure mwari bagiranywe ariko Imana irabibutse. Kimana yibutse rero kuko mwumvise ubushaka turabandanya imitumba yose n'ubutare gusa mwahora mubumbatirama n'umutekano gusumba ariko uburegwe no munsi uko mwahora mubikora mugwize inshuro 100 kugira ngo kano gahiye Imana ibahaye nagira umuntu numwe azoduciramwo batwonone. Nico cyonyine cyo twononera gusa mwumva imyaka 50 irenga 50 imyisha kubwawe no butare turonse ngaha mu ntara ya Cibitoke. Tubashaka kandi rero dushimire cyane cyane mwebwe abene gihugu yuko ari umutekano n'amahoro mwabungabunze mwaremeye muratanga murakora musenyera ku mugozi umwe muje umutima n'inama bagira ubushakashatsi barabugoze mu mirima yanyu kandi nta ngwane byateye kuko baramuzi ikizovamwo. Tugomba kuremesha rero yuko rero ko tugiye gutangura gucukura ubutare ko twatanguye abene gihugu bizosabwa yuko bimuka duhereye kubyo batunze ari amazu yabo cyangwa amatongo yabo hageze ko bimuka tubasha kubaremesha yuko muzoronka umuzibukiro ukwiriye. Birakomeye cyane aho nubwo biroroshe. Uwo mutima mwerekanye rero bagikora ubushakashatsi mubandanye mugumiya kugira ngo nejo hageze yuko babwira ati gira hiye gatoya tubandanirize hano bambwiye neza yuko ari muno shira hamwe duhurikiyemwo yuko byose byatunganijwe neza atangorane zizohaba. Muze mugumye umutima akagoranye nako abajeje intwaro bari ngaho kugira ngo doshe bigenda neza. Dushimiye abajeje intwaro yuko babaye hafi ino shira hamwe kugira ngo gere n'umunsi basozere maze kino gikorwa kigire intumbero nziza. Tugera kandi tubone nakajyo kumenyesha bagicukura ubutare biciye mu nzira ziteme n'amategeko yuko twabahamagariye vuba na bwango kwiyandikisha mu bushikiranganje bw'ubutare n'agataka kugira ngo bacukure
muri bwa buryo bwabo bayabaye bisunza amategeko y'igihugu, atari uko tuzobahasha bikomeye cyane. Igihe turimo n'igihe cy'amahoro, ibi byo dukora byose bikora ku mahoro n'umutekano, ubisa kamubakiye akitura indongozi mwitoreye kugira ngo zibatunganirize nico mwadutoreye. Ntagire umuntu numwe muzokwemera kwazana agatima ko kugumuka nga mu ntara yanyu ya Cibitoke. Byongeye twashaka kumugabisha yuko nta n'intambwe azotera kuko tumwereka yuko amase yakira atagiho mu rutaro. Mu kurangiza rero twakaduse gushimira Imana kubw'ino tunga ihaye igihugu cyacu cy'u Burundi rihere ngaha mu ntara ya Cibitoke ahima bayi. Imana duhaye buno butare niba duhaye n'igihugu ciza. Muri kwa rurimbo turirimba ngo Burundi bwacu twamaturiye ngo Burundi bwacu Imana ko duhaye kudutungire. Mugiye kugende mu rugwize mwaro mururimba rimwe mururimbe indwe gusa aho ugeze hose ururimbe gusoma kuko kwa ruririmbo ruje kwagira akamaro kandi ugiye kuba impamo. Burundi Imana ko duhaye dutungire. Burundi Imana duhaye ubutare budutungire. Musengije n'umurango uzoyirahira kobera ishari n'inzigo n'ugwango ngwaze kuduhungabanya duhora ubutare Imana duhaye. Nashaka kubatangariza yuko azohura n'Imana mushobora byose, Imana yo mu ijuru niyo cyabo. Turakeje rero ubwa mbere Imana mushobora byose iduteye iteka gatera igihugu cyacu Burundi. Turakeje intara ya Cibitoke, turakeje komine ya Mabayi, Imana iteye iteka kandi turakeje namwebwe mwese mwakoze mutiziganya kugira ngo iyi ngabire Imana duhaye uno munsi dutangure kwishikira twikabakabi tubonesha amaso yacu. Kabasoze rero nuye kandi kubashimira mwebwe mwese mwitabiriye urubanza rudasanzwe bwo kwerekana yuko Burundi buteye intambwe mwiterambere, kuko no butare uje gutuma ibibazo bitari bike biva mu nzira. No butunzi buje gusahiriza abarundi. Tukadusabye kandi mu gusozera yuko abaje kuzocukura no butare mwitwarike cyane bidukikije, kuko butare tuzobwimba ariko ibidukikije navyo nta budukikije bija bisumba isi, nta butare buza busumba ivu dukuramwo amateke, ibijumbu, ibitoke, akambaranga, mugomozi, inanasi, ibigori, ibitunguru. Iyo rero si mucukura ubwo butare nimwaheza mugende musubiza akanovera kayo kari kameze kugira ngo tubandanye turima twimbure maze ubwo butare buzo gusahiriza mu bijanye n'iterambere. Kabasoze rero kuko no majambo ndabashimiye cyane, saba Imana yuko yobandanya guheza igihugu cyacu cy'u Burundi kandi twaduhagaze ngaha mu gishingo cy'abarundi bose ndetse n'abanyamahanga dushimira Imana yuko no munsi duteye iteka ize bayame ibungabunga Burundi ibandanye itwibuka naho bamwe boraba hirya yoyi bitwirabira giza. Turayishimiye cyane mumenye ko Imana dusezerana yuko amarusho y'abarundi igiye kuyahindura icubahiro cyayo, kandi ko Imana yadusezeraniye kwiye kuduha ubutunzi bwari bwaranyigirijwe guhera kera hose mu gihugu cyacu Burundi. Iki ni kimenyetso rero kigaragara turavye imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza bihaciye uno munsi Imana ishikije isezerano yadusezeraniye. Kabasozere rero menyesha ntangariza icese abarundi yuko dutanguje icese ibikorwa byishira hamwe mining Tanganyika mining Burundi bivyerekeye gucukura ubutare bw'inzahabu ni muri butare bijanye. Imana ibane namwe izagira uruno n'abarundi murakoze.
Imbere yaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yari yagiranye inama n'abarongoye intara zose z'igihugu ngaho nyene muri komine ya Mabayi mu ntumbero yo kurabira hamwe ibijanye n'ubuzima bw'igihugu. Muri iyo nama nyene icubahiro umukuru w'igihugu rero akaba yashimiye baburamatari b'intara kuko ngo mu gihugu cose harangwa amahoro n'umutekano. Alain Diomede Nzeyimana icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu aratubwira muri make ivyavugiwe muri iyo nama. Inama yatangujwe n'ijambo ry'ikaze ry'aburamatari w'intara cibitoke aho yabwiye ababuramatari n'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu yuko intara arongoye itekanye irimwo amahoro n'umutekano kandi abene igihugu bari ku kivi yuko za komite zose z'umutekano n'inyabone ziri ku kivi kandi bikara ibintu bishimishije. Hanyuma umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu no kundisha Uburundi abene igihugu nawe yafashe ijambo aragaruka kuri bimwe aho muri rusangi basanze ibintu bimeze neza biboneka yuko hari hakarusho ugereranije n'igihe inama nk'iyi iheruka. Akaba yasubiye kuri bimwe bijanye nuko inyigisho zo kuvyara ku rugero kuvyerekeranye no kugwanya inzoga zitemewe n'amategeko canke ibiyayura bwenge bikaba kandi vyanaje naho mu gihe munama nshinga mateka haje tegeko rishasha gerekana yuko hari ibintu bigiye kuzohinduka mu gitabo mpanavyaha aho ro berekana yuko nk'abantu bazoba bafashwe bariko baranywa bene izo nzoga bazohanwa bikomeye kurusha uko vyari bisanzwe. Hanyuma nyene cubahiro umukuru w'igihugu yafashe ijambo arakeza aburamatari w'intara ya Cibitoke kuko intara arongoye irimwo amahoro n'umutekano. Hanyuma arongera aranakeza na buramatari w'intara ya Makamba kubera ibikorwa vy'iterambere vyinjiwe muri iki gihe turiko twibuka imyaka 55 igihugu gihabuje intahe yo kwikukira. Muri rusange ariko yashimiye yakeje baburamatari na mustanteri bose bagize iki gihugu kukuntu igihugu kirimwo amahoro n'umutekano. Akaba yifatanije rero nyene cyo mukuru w'igihugu n'abamustanteri bose kugira ngo bibuke mustanteri wa komine Kirundo aheruka kwitaba Imana. Bakaba bafashe rero umunota umwe kugira ngo bamwibuke mu gihe biboneka ko turiko twegereza impera y'umwaka aho usanga abantu benshi barangajwe no kuyumvira za Noheli na cane yuko n'amatora ari karegereza bikaba vyaramaze kuboneka yuko kenshi amatora yegereje usanga hari ibintu bigenda biravuka ugasanga hariho nk'abantu bashaka kuzana icuka kibi mu bene igihugu. Ivyo rero ati mwebwe babona amatari mwebwe muserukira intwaro aho muherereye murabirame neza. Ibindi rero bashoboye kwihweza ni nk'ibintu vyerekeranye no kubungabunga ibidukikije aho biboneka yuko rimwe na rimwe usanga hari abantu baca ibiti uko bishakiye canke ugasanga bariko baracukura ubutare bitembiye mu mategeko. Ariko akaba yashimiye babura amatari na mustanteri kubera ko vyibonekeje yuko uyu mwaka imiriro ya Nyakanga yabaye mikenye. Aho rero ico akaba yakibashimiye akaba yabahemirije kubandanya inyigisho zo gukunda Uburundi. Muri make n'ivyo bashoboye kuganira akaba yabashimiye ababwira ati murabona yuko turi ku rugamba rukomeye rwo kugira tugwanye ubukene. Ati mwibuke yuko mu minsi iri imbere tugiye kuzoshiraho ivyo bitse solidarite locale aho aba bantu basabiriza mu bisagara canke bagira uburaya mu gisagara babarungika iyo bavuka hanyuma ngo hazobe amashira hamwe yo kugira ngo aze arabafashiriza iyo bavuka. Gaho nyene mu ntara ya Cibitoke umukuru w'igihugu nyene icubahiro Pierre Nkurunziza yaruguriye kuri uyo musi nyene inyubakwa zitandukanye zubatswe mu ntumbero y'ihimbazwa ry'imyaka 55 Uburundi bwikukiye. Inyubakwa yuguruwe ubwa mbere rero akaba ari ishure ryisumbuye ry'ubuhinga ryo kundava muri komine ya Buganda rifise ibirasi bitandatu. Ishure ryitiriwe umweranda Francisco w'Iyasize.
rwanje ahumve komine ni rwawe ahumve komine ni rwacu muri komine ya Mabayi naho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaruguruye ishure ry'imyuga rya Mabayi rifise ibirasi bitandatu hamwe n'ikibuga c'umupira w'amaboko basketball cubatswe n'ishiramwe ry'abarusiya rigiye gucukura ubutare bw'inzahabu muri iyo komine ya Mabayi. Komine yawe abavyeyi niho bakuvyariye eho byanku byemera niho wataye uruzogi ubyanku byemera aho nyene niho wakuriye ubyanku byemera aho niho wiza amashure ubyanku byemera sona sokuru bakuriye aho komine ni rwanje ahumve komine ni rwawe ahumve komine ni rwacu ahumve nimuze tuyikore. Muri komine ya Bukinanyana naho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaruguruye isoko ya kijambere y'Indora. Isoko ifise utuzu tw'idandarizo tugera ku 40, amahangara abiri. Isoko ryubatswe ku mafaranga arenga miliyoni 680. Begi wanyu ubona hakenewe ibiki? Harakenewe amashure, harakenewe amavuriro, amazi meza ya Rusengo, amabarabara meza, uburaro bwiza, mu kwibera mu bigwatima, ububare bwiza kandi bw'isuku, amabotike meza, amasoko ya kijambere, maze dutanga amatagisi, tuyatanga n'umutima mwiza, tuyatanga atakwidodomba, azofasha iterambere rya komine yawe. Ibikorwa byo kuri uyo munsi nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabirangirije mu ntara ya Kayanza muri komine ya Muruta, aho akaba yuguruye icese ishure shingiro rya Karunyinya rifise ibirasi 9 n'ibiro vy'umuyobozi. Ishure ryubatswe na leta y'u Burundi ifatikanije n'ishiramwe mpuzamakungu ryitaho abana UNICEF. Ku munsi wa kane igenekerezo rya kabiri mu Nyonyo, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Pierre Nkurunziza yazindukiye igatsinda muri komine ya Mwumba, aho yuguruye ikigo co gusomeramwo ibitabo no kwigisha imico kama. Aranagendera ishure shingiro rya Rwarangabo ya kabiri. Avuye igatsinda yaruguruye kandi ikigo Irembo cubatswe mu gisagara ca Ngozi n'ishengero Anglican diocese ya Buye. Ico kigo gifise ivyumba 27 byo kwakira ingenzi, uburiro, ahazobera amanama n'ibindi bibanza bitandukanye. Kikaba cubatswe ku buryo bungana no muri yaridi n'ibihumbi 120 mu mafaranga y'amarundi. Ahejeje kugenzura iyo nyubakwa, ahejeje kandi no kwandika no gutera umukono mu gitabo c'abashitsi biteka, nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaratanze ikiganiro kwa menyesha makuru, aho yashimiye abo bose bitanga batiziganya mu kurangura ibikorwa vy'iterambere rusangi mu guteza imbere igihugu cabibarutse. Yarashimiye kandi iryo shengero ngo kubona ryarajanishije amajambo y'Imana n'ibikorwa vyo guteza imbere igihugu. Ubwa mbere gira manze nkeze abakozi b'Imana bose mu Burundi mu madini no mashingiro atandukanye, aroka no munsi turamutse dukeza gusumba ishingiro rya Anglikane na cyane cyane diocese y'Ibuye yagize ikikorwa ciza cyo kwerekana yuko gusenga kujanye n'ibikorwa ari ikintu gihambaye cyane. Nk'abakristo turazi neza yuko ijambo ry'Imana tugura yuko kwizera kutagira ibikorwa kwa gupfuye. Turatubonera akajya gushima rero yuko abakozi b'Imana muri diocese y'Ibuye muri Anglikane bajanishije ijambo ry'Imana n'ibikorwa nkuko ijambo ry'Imana bidusaba. Turakeje rero diocese y'Ibuye ni nkuko twaba dukeze n'andi madini n'andi mashengero ku migambi myiza bakora yo kwereka aho bari kumwe mu mashengero cyangwa madini yuko gukora ari ikintu gihambaye cyane. Kira none n'ijambo ry'Imana tubwira yuko udakoza tojya no kujya, nico tuma tubona neza yuko iki gikuba ariko baciteka ubwambere gutera iteka igihugu cyacu cy'u Burundi, kigatera iteka n'ishengero ndetse n'abene igihugu bose bazocamwe no hoteli bazonezerwa kuko bazosanga
babakira neza bakabakiriza ijambo ry'Imana bakagiriza kandi indero ibereye kugira ngo Aburundi bumenyekane yuko ari igihugu c'iteka kandi n'ishengero Anglikana ishengero ry'iteka. Ku bwacu rero nakaryo ko gukeza n'ayandi mashengero n'andi mashiramwe yose ariko arakora ibikorwa birengeye novuga uko abantu bokwiyumvira kuko kino gikorwa ciza kiranguse gihambaye nkiki mugankabwa neza yuko n'abandi bofatira akarorero bakabanira gukora kino gihe tugezemwo nige cyo gusiganwa iterambere no gusiganwa twarabonye mu madini mashengero atandukanye yuko mu bindi bihugu afasha cyane ibihugu gutera imbere na cyane cyane mu bijanye n'indero ibijanye n'amagara y'abantu ibijanye no kwigisha ibijanye no kwakira ingenzi ndetse n'ibindi bijanye n'iterambere mu bisata bitandukanye. Twifuza yuko rero iki gikorwa gikozwe cyo nk'urufunguzo kugira ngo gugurure n'imyango iri imbere inyuma kiro twugurure no munsi ro gikorwa twugurure no munsi kaba kandi kajyo ko gucabandanya n'indi migambi myinshi yoteza imbere igihugu n'ishengero. Muri ico gihe rero twebwe tuhari no munsi icyo Imana dusaba nuko twokora tuzi neza yuko tutikorera dukorera Uburundi gakorera Imana n'abazodukurikira sota byose turimwo umwe wese mu vyajejwe aze gicaraze abana n'abuzukuru bazofatireho nk'intango shasha kandi nziza. Turakeje rero abarundi bose tumaze imisi tugendera kugira twinjire iyo bamare kumaze imisi bubaka ariko no munsi tadukeje kandi gose ishengero Anglikane ritete cy'igihugu rigatereteka n'ishengero bivuga byiza nkebi inye tukivuza ko nabandi bafatira kwa karorero. Inyuma y'ico kiganiro rero diocese Anglikane yibuye ikaba yaciye igabira nyene icubahiro umukuru w'igihugu inka bise roranirwa mu ntumbero yo kumushimira kuko ngo yitanga mu kuzamura iterambere ry'igihugu. Asize igihozo kutuma umucuye asize igihozo kutuma umucuye amashigesi asize igihozo kutuma kudanyere kumugere acuye inka urabona cyo igihozo kugira ati zahaze ndazicuye kone cyane karabasezera mbese inzara kari gufusha Musi wa gatanu naho igenekerezo rya gatatu mu nyonyo umukuru w'igihugu nyene icubahiro Pierre Nkurunziza yarakoranije indongozi mu bisata vy'umutekano ukwivuna abansi intwaro ubutungane n'abandi bose begwa n'ikibazo c'umutekano mu ntumbero rero yo kurabira hamwe ingene amahoro n'umutekano byifashe ku rwego rw'igihugu. Muri iyo nama rero yabereye mu nyubakwa za Paroisse ya Kanyinya ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo ngo bakaba basanze amahoro n'umutekano bisasagaye mu gihugu cyose. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba rero yashimiye izo nzego akaba yabahaye amanota 95 kwijana nkuko bishikirizwa na Alain Diomede Nzeyimana icegira c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Icabonetse rero nuko bavuze bati kuva mu 2015 ari bwa mbere iyi nama yo kuraba umutekano igeze ibaye igihugu koko gitekanye atakintu nakimwe gihari citwa ko hari uruhagarara mu gihugu. Ico rero abagiye bakurikirana mu amajambo y'abanyecubahiro mukuru w'igihugu babashikiranganje baba nabandi bose barongoye izo nzego bakaba bavyishimiye nyene icubahiro mukuru w'igihugu akaba yabahaye amanota 95 kwijana.
hanyuma rero ibindi vyagiye biribonekeza nuko hakiriho utugorano tumwe na tumwe aho nk'utugwi tumwe na tumwe tw'abasuma canke abafise ibigwanisho twagiye turasenyugwa hakaba ari n'ikindi rero cibonekeza yuko abene igihugu benshi bariko barasubiza ibigwanisho ku bwinshi ivyo uko babikora ntibabizana ngo babehereze inzego z'umutekano baragenda bakabishira ahantu umuntu wese ashobora kubona aho inzego z'umutekano zibitora ya magrenade zaba inkoho n'ibindi igwanisho biratogwa cyane mu turere twose tw'igipolisi n'twigisirikare turi mu gihugu bikaboneka rero yuko abene igihugu banka kugira ngo biyerekane ko bari babifise ariko bumvise akamo yuko botegerezwa gusubiza ibigwanisho ibindi bintu bibiri nyene cyo bari mukuru w'igihugu yahereje ko niki kijanye n'abakozi b'amabanki biba amafaranga y'amabanki ukabusanga biteye uruhagarara mu miryango kuko ajya amafaranga sayi banki ajya amafaranga yibwa n'ayabene igihugu ko babaragiye kuziganya muri ajya amabanki bakaba rero biyemeje yuko bagiye gufata ingingo ruhasha kugira ngo ivyo bintu bihagarare ikintu cambere cihutirwa nuko ujya muntu yayivye bagerageza ibishoboka byose kugira amafaranga agaruke kugira abene igihugu ntibaje mu bukene kubera ko amafaranga babikije mu banki abuze ikindi naco yahereje ko nugucungera umutekano w'ahantu hariko harimbwa ubutare kuko abantu bahakorera mabona n'abanyamahanga n'abantu bariko bakora ibintu by'amafaranga menshi cyane uburundi nabwo bufisemwo inyungu bikenewe rero yuko umutekano hajya ahantu ucungerwa bimwe boneka ikindi naco nyene cyubahiro yarangije yibutsa indongozi zose zo mu gihugu yuko bo kwitwararika cyane umutekano muri amezi ko turarangiza umwaka kuko kenshi usanga haje uruhagarara ikindi naco bariko barageza kugwanya ni inzoga zitemewe n'amategeko hakaba hari n'ibintu bikomeye gose bitwara ubuzima bw'abene gihugu arivyo vy'amasanga nyuma barabara mushikiranganje w'ubutungane na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu hari ikintu bavuze kinejereje bavuze bati ubu ntitukirabwa na ya sentare mpuzamakungu yahora itwambika ibara ariyo yitwa CPI ati ni vyiza ko twavuyemo atariko ikintu gikenewe nuko igihugu cacu inzego zose z'ubutungane zica zikora neza kurusha banashaka nuko zahora kuko barashobora kuca bavyitwaza bakavuga ngo murabona bakunda kuvyandika ngo ubutungane bw'u Burundi ntibukora neza ariko ico gihe ubutungane bw'u Burundi bukoze neza na babandi batubeshera ntaho bazobikura inyuma y'iyo nama nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaciye aja kugurura icese inyubakwa igizwe n'ubuyobozi ubushinguriro n'isomero ry'ibitabo n'ahazokwigirwa ubuhinga bwa none informatique kuri kaminuza y'imyuga yitiriwe ibiyaga ya Kirundo iyo nyubakwa rero ngo ikaba yatwaye amafaranga agera ku miliyoni 600 ibice 60% bikaba vyavuye mu ntererano y'abene gihugu ibice 30% navyo bigatangwa na leta y'u Burundi nayo ibice 10% navyo ngo bikaba vyavuye mu ntererano z'imvukira z'iyo ntara ya Kirundo hamwe rero n'abakunzi b'iyo ntara muze tuyikorere avuye aho ikanyinya yaruguruye kandi ishure ry'imyuga rya Mwenya muri iyo komine nyene ya Kirundo aho nyene imwenya umwene gihugu w'umworozi wa kijambere azwi kw'izina rya Edouard Misago ku giti ciwe yaragabiye nyene icubahiro mukuru w'igihugu inka ngo mu ntumbero yo kumushimira kubera ibikorwa vyiza arangurira abene gihugu se barundi rero akaba yarakengurutse iyo ngabire agabiwe n'uyo mwene gihugu mugasura muri komine ya Vumbi naho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaruguruye cese inyubakwa z'ikigo cyo kwegeranya no gutunganya neza amata citwa cooperative zirakamwa ico kigo rero ngo kikaba gishobora kwegeranya amaritiro y'amata agera ku 456 ku munsi ahejeje kugenzura izo nyubakwa yongera yirabira ubuhinga bakoresha mu gushingura neza amata akaba yaciye abaronsa ibikoresho bizotuma ayo mata ashingurwa neza tubibutse ko izo nyubakwa zose zubatswe mu ntumbero y'ihimbazwa ry'imyaka 55 irangiye Uburundi buhabuje intayo kwikukira Mheshimiwa Rais, habari za asubuhi.
Nzuri sana, tunashukuru. Hongereni na kazi za kujenga hiki. Lazima tufanye kazi. Tupatie nafasi kufanya kazi. Tuna wakati wa kupoteza. Bukeye bwaho naho ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 4 Munyonyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarahaye umonano mu ntara ya Ngozi umunyamabanga nshingwabikorwa mu muhora wo hagati n'uburongo ibivuko vyo mu gihugu ca Tanzania bakaba bari baherekejwe n'userukira igihugu ca Tanzania mu Burundi hamwe rero n'userukira igihugu cacu c'u Burundi mu gihugu ca Tanzania bakaba baganiriye rero ku bijanye n'imigenderanire myiza mu guhanahana ibidandazwa hagati y'u Burundi n'igihugu kibanyi ca Tanzania. Dieudonne Dukundane umunyamabanga nshingwabikorwa mu muhora wo hagati akaba yavuze ko ivyo bashikirije nyine icubahiro umukuru w'igihugu ari ingingo nziza zafashwe n'igihugu ca Tanzania mu korohereza abarundi bacisha ibidandazwa vyabo mu gihugu ca Tanzania. Kuvaho nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahuriye na mugenzi we wa Tanzania Ingara, ikintu ca mbere bavuze yuko mu kwezi guheze hatunganijwe ihayanishwa ry'ibidandazwa byakozwe n'abagwizatunga bo muri Tanzania rikaba ryabereye i Bujumbura, bakaba bamukengurukiye kubona wenyine ubwiwe yarahishikiye. Ikigira kabiri bamubwiye yuko bahejeje kugurura ibiro biserukira ibivuko vyose vya Tanzania mu Burundi, kandi n'uzokora muri ivyo biro bakaba baje bazananye. Banamubwiye kandi yuko bagiye kugurura ikonte muri banke ya CRDB hagiye Bujumbura kugira ngo abarundi bahora bagira ingorane zo kuza kurihira Tanzania barihire ngahi Burundi. Banemeye kandi yuko bashobora no kuriha mu mafaranga y'amarundi mu gihe amadolari canke amashiringi yoba abaye ikibazo. Ikindi bamubwiye nuko ku kivuko c'Ikigoma abagwizatunga b'abarundi bahora bafise ibibazo by'ibiciro biri hejuru, akarorero kugira ngo itone imwe bayipakire canke bayipakurure bahora barihisha amadolari 12.5. Ubu rero bakaba bakuye ko amadolari 2.5 bakaba bazohora bariha idolari 10 gusa ku itone. Banavuze kandi yuko baheruka gufata ingingo yuko aba bacisha ibidandazwa vyinshi Dar es Salaam bongera ko igihe ibidandazwa vyabo vyahora bimara ku kivuko iyo misi kabivuye kuri 14 ikabigiye ku misi 30 batariha. Si ivyo gusa, Tanzania yarateguye ikibanza kizoshikirwamwo n'ibidandazwa vy'i Burundi ahantu hitwa Ikibaha, akaba ari kilometero 100 uvuye ku kivuko ca Dar es Salaam. Muri make rero nivyo izo ntumwa za Tanzania zaganiriye n'umukuru w'igihugu, tukaba kandi twaboneyeho n'akajyo ko kumushikiriza yuko ako kigoro kariko karakogwa ku ruhande rwa Tanzania ko kurikirwa n'akandi kigoro ko kongereza uburyo bwo gutwara ibintu mu mazi ya Tanganyika, kuko kugeza ubu amato dufise mu Burundi ntakwiye kugira ngo ibidandazwa bica i Dar es Salaam ashobore kuzana n'igice cyavyo. Ico rero kikaba ari ikintu gikomeye cyane, tukaba twabasabye yuko leta yofasha abagwizatunga kugira ngo bashobore kuronka amato akwiye kuzana ibidandazwa vyabo mu Burundi. Twanavuze kandi n'iri barabara rihuza Burundi na Tanzania Bujumbura Rumonge Mugina Manyovu, aho ibanki ya Afrika ijeje iterambere yemeye gutanga uburyo bwo gukora iryo barabara, mugabo bagasaba yuko ibi bihugu bibiri bitanga bibisabira hamwe. Ico rero mukuru w'igihugu akaba yagishimye cyane, tukaba turiko turafasha kugira ngo iryo kete gihute rigende mu buryo bwo kubaka iryo barabara bushobore gutangwa bidatera. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Pierre Nkurunziza rero akaba yatanze uyo mubonano nyuma yaho yarahejeje kwifadikanya n'abe n'igihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi hamwe nabo bashitsi nyene mu bikorwa by'iterambere rusangi byo kuri uyo munsi wa gatandatu. Ibikorwa byari bijanye no kubaka ikibuga ca kijambere cyo kugasaka. Ibikorwa byo kuri uyo munsi akaba yabirangirije mu Vyegwa muri komine ya Mwumba, ahariko harubakwa isoko rya kijambere, no ku musozi wa Hayiro ahariko harubakwa ishure shingiro rya Hayiro. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya gatandatu Munyonyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu yatanguriye ibikorwa byo kuri uyo munsi mu kugenzura imirima yiwe y'akarorero
n'ubworozi biri ku musozi wa Rutanga zone Ngoma muri komine ya Gashikanwa. Iyo mirima rero ikaba igizwe n'ibitegwa biteye igomwe nk'ibiharage, ibiraya, ibitoke, ibigori, isoya, amasaka, amananasi n'ibindi. Ibitungwa navyo bikaba bigizwe n'ingurube, inka z'inyambo, intama n'impene. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu akaba yasanze bimeze neza. Inyuma rero yo kugenzura ubwo bworozi n'iyo mirima akaba yaciye yerekeza muri komine ya Mumba ku mutumba wa Buye aho yifatikanije n'abenegihugu mu bikorwa byo gucanga beto yo kubaka inzu yahazodandarizwa inyama hamwe rero n'ibikorwa byo kwegereza amatafari azokoreshwa mu kubaka uruzitiro rw'isoko rya kijambere ryo mu Vyegwa. Musitanteri wa komine ya Mumba Emmanuel Ndayizeye akabashimishwa n'ingene abenegihugu bitanga mu kubaka iyo soko. Ngivyo bikorwa rero bikaba bigeze ku bice 98 kwijana. Akavuga kandi ko iyo soko igiye gufasha mu kuzamura ubutunzi bwa komine ya Mwumba. Isoko izotugirira ikimazi kinini kuko nta soko twari dufise. Twebwe isoko twahorana yahitanywe n'ubwimo bwo 1993. Hanyuma rero iyi soko niyo igiye gufasha ahakuru komine Mwumba mbere na komine Gashikanwa na komine Ngozi igipande kimwe kuko murabona iyi soko ni isoko yiyubakiwe n'abadandaza bagiye mu mashirahamwe hama abanyagihugu nabo baca baza barafasha mu bikorwa rusange. Musanzwe aha murabona ko leta yaduhaye amabati, iraduha isima, iraduha n'ifera beto. Mugabo abadandaza ikintu bakoze baguza amatafari mubona yabumbwe n'abademobilize. Ubwo rero murabona yuko iyi soko tuyigenze nawe uravye izogirira akamaro kanini abanyagihugu kuko narijya ariyo soko yonyene twari dufise iyindi yasa n'idakora. Komine Mwumba niho izokura ahakuru bimwe twita amarosete nihizegeraniriza amarosete ubutunzi bwa komine Mwumba ahakuru tubuzeye mu isoko kuko urabona iyo bamaze kuhadandariza twebwe turaza tugatoza amafaranga kuri buri kazu nk'uko amategeko abitegekanya. Hama komine Mwumba nibaza yuko izoduza amafaranga yahora ikoresha kubera ino soko. Nibaza yuko ikibwega cya komine Mwumba kigiye kubomboka kubera ino soko. Turiko turakwakwanya murabona ubu turiko turaheraheza clôture uru ruzitiro kugira turabe yuko mu mpera zo kwa 12 isoko twoyinjira imbere yuko umwaka uhera. Eka n'abadandaza twashoboye kuvugana bakaba bamenyesha ko biteze akarusho kanini cyane kuri iyo soko. Twe tuzokonka cyane kubera twe tudandaza tuzanye ibidandaza ngabazo bitegura cyane kandi komine yacu ya Mwumba izoronka amatagisi itera imbere cyane gose izohoka cyane gose ko twisanze mu kudandaza tuzoronka abaguzi ko nk'ibyo turadandaza bitarashobora kuronka abaguzi ko tudandaza ahantu haga aharagutse tuzoronka abaguzi cyane kubera idizo isoko yagutse kandi ya kijambere kandi ifite security izokubaza ko abasuma bazoshobora kubitwiba icyo gituma cyane gose tuzoda dutekaniwe ibintu byacu bizaba bifite security cyane gose cyo gituma tuzati turatama cyane gose kubona isoko ryanga mu Vyegwa cyane gose. Ikintu tuzokunguka cyambere nuko umuntu azobadandariza ngaha hazoba harakwije vyangombwa. Turahora dufite ubwoba aho twadandariza hiyi mu misozi kandi nari nsanzwe ndandariza mu Kiziba mugabo twari dufite ubwoba bw'umutekano w'amafaranga tuba twadandaje ariko ngaha hazoba hari microfinance habe hari n'ibindi bidandaza ari kubikura ingozi bizana hano ari kubikura mu mitumba bizana ngaha na karusho ko ni hafi. Inyuma rero y'ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi vyariko birakogwa n'abenegihugu nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaciye ashimira abenegihugu bari bitavye ivyo bikorwa akaba yabahaye ibiro 10 vy'umuceri kuri buri muntu wese mu ntumbero yo kubatera intege kuko bakunda ibikorwa. Bamwe mu babironkejwe barashimira se Barundi. Nyakubahwa ahubwo arakoze kose turabwira abantu badakora ibikorwa rusange bavyitabirize kubera yatugiye ntiturara ubusa aragahora kungoma aragahora aratwara kanya na kanya umuvyeyi wacu ntituzomuhweza nta wundi mukuru twari bw'abadatari Petero Nkurunziza nka mbere. Ndamushimiye nyene icubahiro mukuru w'igihugu azahore kungoma kandi tuzomwongeza no mu yindi myaka yose.
mu gitondo cyo kuwa kabiri naho igerekezo rya ndwi munyonyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaragendeye komine ya Busiga muri yo ntara nyene ya Ngozi. Muri zone ya Maramirundi abenegihugu isinzi bakaba bakiranye ugweze nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Aha akaba yaraje kugurura icese ikigo kizokwigisha imyuga kigizwe n'ibirasi bitatu hamwe n'uruganda rwo kwimenyerezamwo imyuga. Muri ico kigo ngo hakazokwigishirizwa ibijanye no kubarira, kubaza hamwe n'ibijanye n'uburimyi n'ubworozi. Iryo shure rero rikaba rija ryaramaze gutangura imirimo. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yarakurikiranye ingene ivyigwa biriko biratangwa kuri iryo shure. Iryo shure rero rikaba ryubatswe na leta y'u Burundi ibicishije mu kigega cyo guteza imbere amakomine arico fonike. Ico kigo rero ngo kikaba cubatswe ku mafaranga agera ku miliyoni 153 z'amafaranga y'amarundi. Mu kumushimira abagwizatunga b'Imparamirundi bakaba bagabiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu inka zibiri harimwo iyo yagabiwe n'umugwizatunga azwi ku izina rya Portion. Mu bijanye n'igisata c'inkino naho mudukundire tugaruke ku nkino z'umupira w'amaguru zagiye zirabera kuri stade Urukundo yibuye muri komine ya Mwumba y'intara ya Ngozi zihuje imigwi itandukanye harimo mbere n'umugwi Areruya FC umugwi nyene icubahiro umukuru w'igihugu asanzwe akinamwo. Ku munsi wa gatatu igerekezo rya mbere mu nyonyo umukuru w'igihugu nyene icubahiro Pierre Nkurunziza yararorereye urukino rwa kivandimwe hagati y'umugwi Romesaje Ngozi abo wambaye umwambaro usa n'umuhondo n'umugwi wari waje uva mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Bukavu Dawa abo wambaye umwambaro utukura. Muri urwo rukino umugwi Romesaje Ngozi ukaba ari wo watahukanye intsinzi ku gitsindo kimwe ku busa bwa Bukavu Dawa. Kapitene w'umugwi Romesaje Ngozi akamenyesha ko urwo rukino rwari uko kunga ubucuti hagati y'abo bavandimwe bo mu gihugu kibanyi ca Kongo. Urukino rwa gicuti, urukino mu ntumbero gusa ya gicuti kugira ngo tugirane ubucuti n'ino ekipe, ni match amicale gusa. Ubwa mbere na mbere turashima Imana ko ni match tubashije gutsindira hano kuri kino kibuga ari ekipe ije iva hanze ko nama ekipe make tumaze gukinira hano kuri kino kibuga ari ekipe ije iva hanze mu kindi gihugu irindi bazibaye nk'imatch ya kabiri canke ya gatatu. Rero ni kimwe cinjiye muri historique ya club ko tubashije gutsindira ekipe yo hanze hano ku kibuga cyacu kuri twebwe n'umunezero dasanzwe. Eka n'uwaraje arongoye uwo mugwi w'Ibukavu akaba yavuze ko urwo rukino rwatunganijwe mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire myiza hagati y'abarundi n'abakongomani. Yaranashimye ko babonye ko amahoro ari yose ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ku muhingamo wo kuwa gatanu naho umugwi Hareruya FC warirahiye umugwi w'abakozi ba leta ba komine ya Mwumba ku bitsindindwi kuri kimwe c'abakozi ba leta bo ku Mwumba. Ibitsindo bibiri bikaba vyinjijwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Ku muhingamo naho wo ku munsi wa gatandatu umugwi Areruya FC waratanye mu mitwe n'umugwi w'abakozi ba leta ba komine ya Ngozi. Urwo rukino rukaba rwarangiye ku ntsinzi ya Areruya FC ku bitsindo 8 ku busa. Muri ivyo bitsindo 8 vya Areruya FC nyene icubahiro umukuru w'igihugu ubwiwe akaba yinjijemwo ibitsindo 4.
mu gusozera ibijanye n'igisata c'inkino tugaruke ku rukino ruri muri za nkino zitiriwe Primus League aho ku muhingamo wo kwigerekezo rya 5 Munyonyo ngaho nyene kuri stade Urukundo yibuye umugwi Le Messager Bujumbura waratanye mu mitwe n'umugwi Le Messager Ngozi nyene icubahiro umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza rero akaba yari yahishikiye kurorera urwo rukino. Le Messager Bujumbura nabo bambaye umwambaro uhakwa gusa n'umuhondo nayo Le Messager Ngozi nabo bambaye umwambaro w'umuhondo uvanze n'uwirabura. Igice cya mbere cy'urwo rukino kikaba cyarangiye atawushoboye gutsinda uwundi. Naho mu gice cya kabiri cy'urwo rukino abasatirizi ba Le Messager Ngozi na cyane uwitwa Olivier Nibayizere yambaye nimero 23 bakaba baciye bahindura umukenyuro. Ku minota ya 67 na 69 y'urwo rukino umusatirizi wa Le Messager Ngozi azwi ku izina rya Idi Museremu akaba yaciye yinjiza ibitsindo bibiri. Urwo rukino rero rukaba rwarangiye ku ntsinzi y'umugwi Le Messager Ngozi ku bitsindo bibiri ku busa bwa Le Messager Bujumbura. Tworangiza kino kiganiro tutabayagiye no kubijanye no gusenga no guhimbaza Imana mushobora vyose yo idahengeshanya kuzigama igihugu cacu c'u Burundi. Aho rero hakaba hari muri paroisse Rwarangabo ikukira diocese ya Ngozi mu ntara ya Ngozi aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bari baramutse bifatikanya n'abakristu bo muri iyo paroisse mu nkuka y'imisa yo ku munsi w'Imana uheze yishimikije ijambo ry'Imana riri mu njiri ntagatifu yanditswe na Matayo ikigabane ca 23 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 12. Patiri Noel Nkurunziza yararongoye iyo nkuka ya misa akaba yasavye abakristu kutaba babera hino ariko imvugo yabo ikamijana n'ingiro. Yabasavye kuba abakristu b'ukuri bakirinda ikinyoma bakanarangwa n'urukundo. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Pierre Nkurunziza nawe mu ijambo ryiwe ryo kuramutsa abakristu yatangarije abarundi bose ku kwezi kwa 11 ari ukwezi ko kwakira indemesho y'Imana mushobora vyose. Kwezi rero kwa 11 uno munsi ugirindwe wa mbere kandi nkavaga batangarije neza yuko no munsi kuno kwezi kwa 11 ari ukwezi bwo kubona no kwakira indemesho y'Imana mushobora byose. Mutahane iyo ndemesho y'Imana mwishikirize n'abandi barundi bose aho mwaze mu miryango mu baturamukirize muga namwe iyo ndemesho muyirose muce muremesha n'abandi. Ndanezerewe cyane ku ijambo ry'Imana twaronse Patiri mukuru yadushikirije byanguze ku mutima. Iyo turemye Imana ikaturemesha natwe iyo ndemesho turonse si yo kubika mu mufuko ngo twinyegeze. Iyo ndemesho cyatwereka abandi s'abandi nabo bagowe nabo imfuvyi nabo bapfakazi nabo intano nabo batafise shinge na rugero twebwe natwe iyo ndemesha Imana iduhaye twe turemesha n'abandi maze tubandanye urugendo rwiza twe dusoze ubuzima bwacu bwa kuri ino si twese tubane umugambi mwiza mu ijuru. Ore ndabashimiye cyane ko mwatwakiriye murabane kudusengera natwe tuzokoma tubasengera. Hamba rero tubandanye dushikiriza kwizera kwacu ibikorwa byiza Imana ishaka. Murakoze, Imana ibahezagire cyane. Iyo nkuka ya misa rero ikaba yasozerewe n'indirimbo zo gukengurukira Imana.
akaba rero ari no ngaha turangirije ko kino kiganiro. Imana nye n'amahoro ibandanye kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.